Isangwa amahoro nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye. Ico utegerezwa gusa nyene ni ukubandanya kumwe natwe. Ano makuru rero arabafatiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Ababa mu bice vyatewe n'amazi ya Tanganyika basubiye gusabwa kubivamwo. Anicet Nibaruta arongoye umurwi ujejwe kurwanya ibiza n'isibe no gukingira abo vyashikiye, asaba abanyagihugu baba mu bice vyatewe n'amazi ya Tanganyika kuyabisa kuko umuhinga wo guhunga amazi arayabisa. Yabishikirije mu gihe ayo mazi akomeza kuduga buri munsi. Mu kiganiro n'abamenyeshamakuru, uwatwara ico gisata yatanze yasavye leta gusohora urwandiko, ni ukuvuga declaration, rumenyesha ko ikibazo c'iduga ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika ari ikibazo kiyihanze. Yaranasavye ko leta yosaba abayifasha mw'iterambere guhangana n'ico kiza. Si ivyo gusa, yanasavye abafise uburyo ko boganira na leta kugira bashobore kubaka inkombe z'inzuzi zica mu gisagara ca Bujumbura zisuka mu kiyaga Tanganyika. Aranavuga ko nubwo bisaba amahera menshi, leta yoshigikira abo bantu. Vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanyi mu buryo bw'idonido, ntuje kure. Nayo kandi mu ntara ya Ngozi, umuryango w'umumenyeshamakuru Sandra Muhoza urabandanya kurondeza uwabo. Uyu munsi ubaye uwugira kane umuryango wa Sandra Muhoza utaramubona. Nk'uko twabibahaye mu nkuru y'ejo hahise, Sandra Muhoza yitavye kuwa gatandatu igenekerezo rya 13 z'ukwezi kwa kane 2024 umudandaza w'Ingozi yitwa Marike Manirakiza batazira Poceni. Yavuga ko afise inkuru y'amavoka yagira amuhe. Sandra yarakebwe aranahanuza ariko aremera aramwitaba. Hafi isaha 7 z'umurango kuva yitavye iryo sango, Sandra Muhoza ntiyasubiriye kuboneka. Ku mugoroba isaha 1 y'ijoro irenga, telefone ya Sandra yandikiye umugabo wiwe imumenyesha ko adataha, imusaba kugaburira abana, ariko umugabo abajije iyo Sandra ari nta nyishu yagarutse. Vyinshi navyo kuri iyo nkuru itari nziza ni mukanyi mu buryo buramvuye, ntuje kure. Nayo kandi batatu mu bimba inzahabu barapfuye baguweko n'imisozi imurwi. Abimba inzabahabu barapfuye kuri uwu w'Imana ku mutumba Gitaba muri komine Murwi mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Amasoko yaho nyene akaba avuga ko umusozi waguyeko abo bantu bari mu kinogo barondera inzahabu. Mu ntwaro mu ntara baremeza iryo sanganya bakagabisha abimba ubutare bidaciye mu mategeko ko bazohanwa. Vyinshi kuri iyo nkuru navyo ni mukanyi mu buryo burambuye, ntuje kure. Esayo gusa, ayo hamwe n'ayandi ni mukanyi mu buryo bw'idonido, ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV, haraba handitse ijambo s'abone canke subscribe, urafyondako hama tubandanye kumwe nawe. Ano makuru ku buryo burambuye nunyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ko ababa mu bice vyatewe n'amazi ya Tanganyika basubiye gusabwa kubivamo. Anicet Nibaruta arongoye umurwi ujejwe kurwanya ibiza n'isibe no gukingira abo vyashikiye, asaba abanyagihugu baba mu bice vyatewe n'amazi ya Tanganyika kuyabisa kuko umuhinga wo guhunga amazi arayabisa. Yabishikirije mu gihe ayo mazi akomeza kuduga buri munsi. Mu kiganiro n'abamenyeshamakuru, uwo atwara ico gisata yatanze yasavye leta gusohora urwandiko, ni ukuvuga declaration, rumenyesha ko ikibazo c'iduga ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika ari ikibazo kiyihanze. Yanasavye ko leta yosaba abayifasha mw'iterambere guhangana n'ico kiza. Si ivyo gusa, yarasavye abafise uburyo ko boganira na leta kugira bashobore kubaka inkombe z'inzuzi zica mu gisagara ca Bujumbura zisuka mu kiyaga Tanganyika. Aranavuga ko nubwo bisaba amahera menshi, leta yoshigikira abo bantu. Eka haranasabwe ko mu bushikiranganji mu vyo bujejwe harimwo umutekano boshira abajejwe umutekano bakwiye muri ivyo bibanza kugira bacungere neza ivyo ababivuyemwo batashoboye guhungana. Tubamenyeshe ko amazi ya Tanganyika yatanguye kuduga mu mwaka w'1878
mu nyuma mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itatu n'umunani, mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na kane, mu mwaka w'ibihumbi bibiri ndetse no mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane. Nayo kandi umuryango w'umumenyeshamakuru Sandra Muhoza urabandanya kurondeza uwabo. Ni mu ntara ya Ngozi. Uyu munsi ubaye uwugira kane umuryango wa Sandra Muhoza utaramubona. Nk'uko twabibahaye mu nkuru y'ejo haheze, Sandra Muhoza yitavye ku wa gatandatu, ni ukuvuga igenekerezo rya 13 Ndamukiza 2024. Umudandaza w'Ingozi yitwa Marike batazira Poceni, yitwa Marike Manirakiza bakamutazira Poceni. Yavuga ko afise inkuru y'amavoka yagira amuhe Sandra yarakebwe aranahanuza ariko aremera aramwitaba. Hafi isaha indwi z'umurango kuva yitavye iryo sango, Sandra Muhoza ntiyasubiriye kuboneka. Ku mugoroba isaha imwe y'ijoro irenga, telefone ya Sandra yandikiye umugabo wiwe imumenyesha ko hadataha, imusaba kugaburira abana, ariko umugabo abajije iyo Sandra ari nta nyishu yagarutse. Uwo mugoroba n'iryo joro Sandra yaratabarijwe cane, mu busho bw'Ingozi ntiyariyo. Poceni yavuze ko bavanye isaha indwi n'iminota 31. Umukuru w'iperereza mu ntara ya Ngozi nawe yishuye bukeye mu gatondo ko ico kibazo ataco bari bwumve. Mu nyuma harabonetse ubutumwa bwavuye muri telefone ya Sandra buja ku mushingantahe wiwe buvuga ko Sandra apfungiwe ku cicaro gikuru c'iperereza i Bujumbura. Ku mugoroba wo hirya y'ejo, radiyo Isanganiro yaratangaje ko umumenyeshamakuru Sandra Muhoza ari mu minwe y'ubutungane, ariko ntiyavuze aho apfungiwe. Ejo hari abagerageje kurondera Sandra ku biro bikuru vy'iperereza SNL ntibashoboye kumubona. Ubwoba mu baryango. Abaryango ba Sandra Muhoza baratewe umutima uhagaze n'uko kuntu haguma amakuru havuga ko apfungiwe mu iperereza ariko ntihagire uwumubereka. Ubu hari ubwoba bw'ibintu bibiri. Abiwe batinya ko Sandra Muhoza yoba yaragiriwe nabi cane mu iperereza, bakaba batinya kumwerekana amerewe nabi. Ahandi naho abiwe batinya ko Sandra Muhoza yoba ariko arategekwa n'iperereza ibikorwa vy'iremenanya, maze akazohava yerekanwa havuga ibintu vy'agacamutwe. Kugeza ubu hari urukurukuru ko Sandra Muhoza yoba ariko yagirizwa ko yagize uruhara mu makuru yavuzwe ku mipanga yoba iherutse kwinjizwa mu Burundi. Kugeza ubu nta muco dufise ku vyo uyo mumenyeshamakuru yoba ariko aragirizwa. Inyuma ya Florian Irangabiye, Sandra Muhoza abaye umumenyeshamakuru wa kabiri w'umukenyezi apfunzwe mu Burundi. Mu vyo CNIDH ijejwe harimwo kugendera amabohero no kuraba uko abanyororo bafashwe. Turasavye Sixte Virginie Muraba harongoye CNIDH ko yokwishikira kuraba aho Sandra Muhoza apfungiwe. Nayo mu yandi makuru kandi nuko batatu mu bimba inzahabu bapfuye baguweko n'imisozi imurwi. Abimba inzahabu barapfuye kuri uwu w'Imana ku mutumba Gitaba muri komine Murwi mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Amasoko yaho nyene akaba avuga ko umusozi waguyeko abo bantu bari mu kinogo barondera inzahabu. Mu ntwaro mu ntara baremeza iryo sanganya, bakagabisha abimba ubutare bidaciye mu mategeko ko bazohanwa. Ibiziga vy'abo bantu batatu vyaratowe hafi isaha 10 zo ku muhingamo wo kuri uwu w'Imana. Ni nyuma yaho abanyagihugu batabarije. Iyo nkuru mbi yarakwiragiye vyihuta. Twese twaragize ubwoba duca tuja kuraba. Vyari ibiziga bitatu, uko akaba ariko amasoko yacu yigana. Ayo masoko atomora ko ivyo biziga bitatu vyakuwe mu kinogo na bagenzi babo bahisi imbere yo guhunga. Bari bafise ubwoba bwo guhagarikwa kuko bakora mu buryo butemewe n'amategeko. Kubw'intwaro yaho nyene, iryo sanganya ryatumwe n'umusozi wanyereye bivuye ku mvura nyinshi iriko iragwa muri iyi minsi muri ako karere. Buramatari wa Cibitoke aremeza ayo makuru. Kareme Bizoza avuga ko ababajwe no kubona hacibonekeza abimba inzahabu mu buryo bw'ikinywabi, akanabagabisha. Hampande yo kubura ibikoresho bikenewe vyo kwimba inzahabu, ntibari barategekanirijwe. Ndagabishije abo bimba inzahabu badakurikije amategeko, uwuzofatwa hazohanwa bikomeye. Uko akaba ariko Kareme Bizoza yamenyesheje. Mu ntara ya Cibitoke, imwe mu ntara yimbwamwo inzahabu nyinshi mu Burundi,
amasanganya nk'ayo yama yabaye mu gihe c'imvura. Ingingo zose zafashwe n'intwaro n'igipolisi mu ntumbero yo guheraheza ibijanye no kwimba ubutare bidaciye mu mategeko muri ako karere ntaco zashitseko.